Haraheze imisi yibonekeza ubukene bw'ibinyobwa bimwe bimwe bikorwa n'ihinguriro Brahudi mu makartier atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Abavuganye na RPA mu banyagihugu bamenyesha ko abadandaza baheza bakavyitwaramwo ugutandukanye. Ikibonekeza nuko haheza hakabaho iduzwa ry'igiciro hageranijwe n'icemewe n'amategeko, ahenshi bakarenza kayarenga igihumbi. Uyu munyagihugu amenyesha ko ahaba mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, iruhande y'iduzwa ry'igiciro ku binyobwa vy'inzoga bikenye cane, abadandaza banishiriyeho n'ayandi mategeko. Inzoga ubuhamosere ubare busanzwe 6,000, ikiyero kigeze muri 5, naho nyene ntikiboneka. Ugiye mu kabari kugira ugure inyama bagutegeka kondisiyo n'inzoga, kugira bakomere n'inzoga bakuzanira no kugira ugure indi brochette. Ni nako biri no mu yandi makartier amwe amwe, aho mbere n'ifana na zone ngo zatanguye kubura. Uyu twaganiriye n'umunyagihugu wo mu bumanuko bw'igisagara. Amstel inyobwa n'abantu benshi nikunda kubura, cyo kimwe n'amapeti Primus n'amapeti Amstel zirakunda kubura cyane. N'ifana ahenshi usanga bayigurisha hagati y'1,800 n'2,000. Eka no makartier hagati mu gisagara ca Bujumbura naho nyene ikena ry'ibinyobwa vya Brahudi rikurikirwa n'iduzwa ry'igiciro cavyo birahavugwa. Ku ruhande rw'abadandaza abo twavuganye bamenyesha ko nabo baduza igiciro bitewe nuko abo barangurira ku mamega badahabwa ibinyobwa baba bakeneye. Basigura ko binashika kuri izo mega bakabwirwa ko atabinyobwa biriho, ariko haca umwanya bakabwirwa ko uwemera kurangura ku mahera menshi yobironswa, ari nako ngo nabo baheza bakaduza ibiciro. Mw'ihinguriro Brahudi ntiturashobora kubaronka kugira bagire ico batubwiye ku mvo ziri nyuma y'ikena ry'ibinyobwa muri kino gihe.